mu kibira hari hano iwawe ariko bagasanga nta n'umwe inzara yaba akubise neza neza utishikanye bamutora yapfuye asha nuko bimeze ubu nta ngorane kweri sawa sawa abo bahenze urwaruka n'abantu babi cyane n'abantu badashobora gukunda igihugu catwibarutse n'abantu badashaka yuko uburundi buva mu ngorane yuko uburundi bwoba ca gihugu nyene dukunda ca gihugu cakira ingenzi abo bantu rero barahenze urwaruka ngo muzoge ibyo musanzeyo n'impene raba impene bakerera ntibaronka n'umwanya wo kuzirya raba nimurabe mwese ako kamaramaza abantu batagisonera n'ibitungwa by'abanyagihugu batagisonera ibitungwa batagisonera ibikoko nabyo bikwiye kubaho abo bantu bumviriza cyane cyane banyamuhe bavugira mu maradiyo yo hanze bakokeza gusa bakarungika abana bahaye urumogi kugira ngo baje kwita kuri songoye abo bapolitisiye rero bisubireko barakoresha n'abantu nibaba abo barajabo ba niyombare bari muri ivyo bintu nabo bizo batekurukana kandi byaramaze kubatekurukana mu 2015 mwarabonye ibara ryaguye i Bujumbura aho bata mukaga imisore abana b'abanyeshuri ngo nibagende mwibarabara ngo nibagende kwisuka kuri songoye abapolitisiye bamwe bamwe bagahendwa bibaza yuko ibintu bizogenda nkuko bavyipfuza bumviriza amaradiyo amamedia yo hanze akabereka amasanamu nkuko twama tubivuga tubahanura ngo ngabo ngo bari mu miduga bariko baragenda kugwana ivyo atari byo atanumwe agenda afise imiduga bakerekana amasanamu yo mu 2015 bakavuga yuko ari abantu bagoswe bafashwe barundi kazi nukuri tuvi buzimu tujibondo ivyo bintu byadutse mu gihugu mukunda mu gihugu c'amavukiro ya mwese bakaba bamaze gupanga mu nzego zose mpuzamakungu abantu babesha gusa babavugira ngira ngo mwarabonye n'umukenyezi yari mu myigaragambyo yafashe abana kunywa urumogi i Bujumbura mu 2015 yarayashinzwe amabanga komakomeye muri Amnesty International mu za Canada ivyo byose bahuma makungu baguma babesha none bazobesha gushika ryari barundi kazi ikinyoma ntikimara kabiri koko barasukana barahenze urwaruka bararuhenze ruragenda bararubeshe ruremera kuva mu 2015 ni bya bindi nyene bakivuga bagikorerako bamwe bagenda mw'ishyamba ngo bagiye kwiga kugwana mu 2015 nibo bagaruka za media z'u Rwanda zikabahenda kubera zihembwa amafaranga ya gusa zikayajya bakabayesha yuko Rede Tabara yamaze kugota za ngabo z'i Burundi kumbe abo bangushi bipfuza guhonya urwaruka rw'i Burundi amakosa yabo ngo bayate ku bandi
nguko rero ingene basutse imisore irungikwa kuri songoye i Burundi, yama yidoga isanze ibyo bababwira atari byo, bakaburayo bacira nayo bamira. Mwabonye ingene n'impene biyishe badashobora kuzijya kubera bageramiwe hirya no hino. Abantu bose b'abanyagihugu nibo baburira muri ubwo bukoko bwadutse. Amakungu iyo yariho yategerezwa kubanza gusemerera ikamirira kure abo bantu batera intambara i Burundi, abo bantu basuka iyo misore yacu kuri songoye. Abantu bose baribaza ibyo byose bizobazwa bande none ko benshi badakunda Burundi babugurishije mu banyamahanga. Murabona mwese ingene bari bipanze hose mu nzego zose mpuzamakungu, bagashira ababavugira nabo bakaguma bonona gusa uko bashoboye. Inzego zose abarundi bibaza yuko zigwanira agateka kazina muntu zigahendwa zikayobwa n'abo bantu baba beshi. None ico kinyoma kizogarukira he? Ntikizoteba ngo gihere, kizoteba gihere nyene. Ntawubesha kabiri, ntawubesha gatatu. Ivyo byose bavuga bizobatekurukana. Dushimira cyane aba barundi b'umutima bibereye mu gihugu, abahutu n'abatutsi n'abatwa bibereye ku kivi, bumviriza indongozi zabo bitoreye ico bokora ciza mu kubungabunga umutekano, mu gufatana mu nda, mu gusangira kabisa n'agahiye, mu gukorera hamwe ibikorwa rusangi, kanatsinda n'ibyo bizobagira akamaro, ntawe uzera inze. Rero barundi kazi, nimugire ubwoba. Abo bantu bose bakwiza ibinyoma, amashamba yabashuhanye, babuze ayo bacira n'ayo bamira. Amaradiyo yo hanze yaravuze ngo nuriya yarapfuye, ngo basirikare aba n'aba barapfuye, kumbe bibereye ku rugamba, bibereye ku kazi kabo. Mureke bamaramare bavugiye aya muhe, bazoteba bamaramare mbere ntihagire n'ubuzosubira kubumviriza, kuko ibyo bavuga byose ni bya bindi by'ukubesha, ni bya bindi byo guturira. Mwebwe mwumvirize gusa impanuro abakuru banyu babaha, nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu General Major Evariste Ndayishimiye, impanuro abaha muzigendere, muzikurikire nkama n'impanuro nkoramutima. Abategetsi bose babarongoye mwumvirize ibyo babahanura, n'impanuro nkoramutima, nivyo byubaka Burundi. Muheze na ntaryo mubandanye kwirarira, mwirarire nimwumvirize abababesha. Murabe umuntu mutari muzi mu musabe karanga muntu nkuko mwama mubigira, atagafise naho azoba ari muri bamwe bihisha badurumbanye igihugu. Mubashikirize abajeje umutekano, maze gutyo muzokorana mwese barundi, igihugu gitotare, abantu bose bipfuze kukizamwo atako bakigira, kubera ubudasebye ikigongwe nta kigongwe agirirwa. Ariko turazi yuko nk'uko leta mvyeyi yama ibivuga, ni leta mvyeyi. Muri abo b'inkozi z'ikibi uzosaba ikigongwe azokigirirwa, kuko na kare nabari baragize nabi mu 2015 bagasaba ikigongwe baratashe, none bariko barakora ibyabi mu Burundi. N'abandi bazosaba ikigongwe leta mvyeyi turibaza kuzobagira ikigongwe. Ariko rero duhanuye abo bantu bose baguma bonona ko bo kwisubirako, bakareka kononera abanyagihugu imigambi y'iterambere bafise,
ubwira n'urukundo bafise bw'uko bagomba kumvikana, bagomba gusabana ikigongwe mu mabi yose yakorewe bene Burundi. Ico kiganiro zari impanuro dusanga kuri bene Burundi TV yamigerageza kubumvisha igikenewe, kubumvisha yuko ibyo bababwira byo hanze ari kubabesha, atani intambwe n'imwe bazotera mu bugizi bwa nabi, kuko kanatsinda nta muntu n'umwe w'inkozi y'ikibi yigeze yeregwa i Burundi. Murakoze.